Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye Hejuru TV aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe kuri uyu wa gatandatu kw'itariki ya 18 Rusama 2024. Turabaramutsa kandi turabahaye kaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, nimuze gucikwa y'amakuru arabaraba, n'abandi bari mu zindi ntara irya nino mu gihugu c'u Burundi. Turabahaye kaze, murabimenyereye ko tubagezaho inkuru zivugwa muri politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, inkuru biba vyatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, inkuru zivugwa mu bimenyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bindi tubatohoreza dufashwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice atandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Aya makuru rero tugiye kugaruka mu gisata c'umutekano. Abahungabanya umutekano ntibarasubiza inkota mu rwubati, muraza kumenya uko vyifashe. Turaza kugera kandi muri politike tubabwire ko umurwi Seni watanze umuco kuri bimwe bimwe vyerekeye amatora Abarundi bimirije kujamo, navyo mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Ariko kandi n'umukuru w'igihugu bigaragara ko hari mu mwiheburo udasanzwe bivanye n'uko amafaranga mvamakungu yahora bagura igitoro n'ibiti yagiye kuva mu nkwavu, ariko Abarundi bakaba batangaye cane. Mukaza gukurikira ivyo yashikirije mu jambo ryiwe. Turaza kandi kubagezaho inkuru y'ibiriko biravugwa ku rupfu rubabaje rwa Brice Irakoze, yoba yarapfuye ahejeje kubona ikibondo ciwe atano musi n'umwe wari washira. Inzego za Onateri nazo zarahinduwe, navyo turaza kubigaruka ko ntimuze gucikwa muri aya makuru rero tugiye gutangurira ariko avugwa cane mu gisata c'umutekano. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondamo, kugira ngo nawe uje ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Iyi ni Hejuru TV, ubu tubagezaho iyi nkuru iriko irakurikiranwa n'abarenga n'ibihumbi 39,400. Mu mutekano hashize indwi imwe ibara riguye mu gisagara ca Bujumbura, aho ibisasu ntezwantoke vyateye mu benegihugu bari bategereje imuduga ibunguruza ibajana aho batuye bavuye ku mirimo ya misi yose. Ariko abahungabanya umutekano ntibarasubiza inkota mu rwubati. Habayeho kugabishwa cane, Abarundi bagabishwa ko umwanya n'umwanya ashobora n'ubundi guhungabana umutekano mu gisagara harimwo ica Bujumbura hamwe n'ica Gitega. Bikaba vyaratangajwe kandi n'umukuru w'igihugu, nawe akaba yaravyemeje ndetse aratera akamo abasirikare b'igihugu kurikanura cane, haba mu gihugu hagati mbere no ku mbibe z'igihugu, ko ngo abahungabanya umutekano batarasubiza inkota mu rwubati. Rero akaba yarabishikirije mu nama y'abasirikare barongoye abandi mu karere ka gatatu ka gisirikare, inama yabereye mu ntara ya Kirundo. Ivyo bikaza nyuma kandi yaho hari abantu bamwe bafashwe bakerekanwa, ariko abantu benshi bakavuga ko kugabisha Abarundi ko ibara n'ubundi rishobora kugwa binakozwe n'umukuru w'igihugu. Benshi rero bakaba baramwagirije ko inzego arongoye harimwo urw'iperereza arirwo rwateguye kugusha ibara mu gihugu c'u Burundi, bakanenga rero amajambo y'umukuru w'igihugu. Ariko Varisito Ndayishimiye akabivuga agabisha Abarundi bose ko bakwiye kurikanura. Varisito Ndayishimiye rero agashima ko ngo amahoro n'umutekano baviraye mu gihugu, naho hariho ngo abaherutse gutera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, ngabo nawe ngo ntabakwiye guca intege, ahubwo ni ukubacira ngo urubanza arubakwiriye. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu agashimira ingabo kuba babitumwako mu guharanira amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia, Congo na Republika ya Centrafrica. Bikaba rero vyerekana ishusho nziza y'igihugu c'u Burundi, ariko tubibutse ko abasirikare b'u Burundi bapfira muri Congo ari benshi kuruta abari mu gihugu bariko barapfira canke bapfira mu bindi bihugu birimo Somalia na Centrafrica. Ni imyidogo rero myinshi ku basirikare b'u Burundi n'ubundi mu gihe ibara rigwa mu gihugu ca Republika Intwaro Rusange ya Congo, bakamburwa inkoho bagatsindwa ndetse bakicwa. Abarundi rero bakaba bari mu mwiheburo ukomeye cane, kuko ingabo zabo ziriko zirapfira mu ntambara Uburundi budafisemwo inyungu, uretse yuko abategetsi b'u Burundi bakomakomeye aribo bahawe amahera menshi kugira ngo barungike abasirikare gupfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
tubisubiramwo umukuru w'igihugu rero niwe yatangaje anatera akamo abasirikare b'igihugu rikanura cane haba hagati mu gihugu ari no ku mbibe z'igihugu ko abahungabanya umutekano w'igihugu batarasubiza inkota mu rwubati. Namwe rero mubikanure. Tuje mu gisata ca politike mu matora mu Rwiseni watanze umuco kuri bimwe bimwe vyerekeye amatora abarundi bimirije. Prosper Ntarwamiye atwara mu Rwiseni niwe yamenyesheje ko ikarata biometrique yakoreshejwe amatora itagikoresheje azokoreshwa karangamuntu yahahora keretse ibitangaro vy'Imana bibaye, niko yatangaje. Amafaranga kandi azokoreshwa amatora yose 2025 ngazoba ngana miliyaridi 114 n'imiliyoni 421 ibihumbi 196 n'N128 y'amarundi. Kubera rusansuma yimirije izoba itarahera, Ntarwamiye avuga ko mu Rwiseni zokwishimikiza ibiharuro vya rusansuma yabaye muri 2008 aho abatoye bangana n'imiliyoni 8 n'ibihumbi 38,618 bafatiye kuri taux de croissance naturelle bitigira imfata kibanza vy'abazotora muri 2025 bazoba bangana n'imiliyoni 13,286 611. Tufatira kuri iyo taux de croissance naturelle nyene abazotora mu ntara nshasha bazoba bangana gukurikira: Buhumuza igizwe na Cankuzo, Muyinga na Ruyigi muri 2008 hatoye miliyoni 1 n'ibihumbi 252,556 muri 2025 akazotora bashika ku miliyoni 2 n'ibihumbi 73,589. Abashinga amateka batorwa ngaho ni 16. Bujumbura igizwe n'intara yahoze ari Bubanza, Bujumbura Rurare, Bujumbura Meri na Cibitoke. Muri 2008 hatoye abashika ku miliyoni 1,800 n'ibihumbi 868,565. Muri 2025 hakaba hazotora miliyoni 3 n'ibihumbi 188,853. Abashinga amateka aho bazotorwaho ni 23. Nayo Burunga igizwe na Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana. Muri 2008 hatoye miliyoni 1 n'ibihumbi 345 n'N110. Muri 2025 bazotora rero bazoba ari miliyoni 2 n'ibihumbi 223,262. Abashinga amateka bazova ngaho akaba ari 17. Hari intara ya Butanyerera ubugizwe na Kayanza, Kirundo na Ngozi. Muri 2008 hatoye abangana n'umiliyoni 1 n'ibihumbi 844,154. Muri 2025 hakazotora miliyoni 3 n'ibihumbi 133,757. Hakazotora abashinga amateka bashika kuri 23. Nayo Gitega ubugizwe na Karusi, Muramvya, Mwaro na Gitega. Muri 2008 hatoye miliyoni 1 n'ibihumbi 676 n'N229. Muri 2025 hakazotora miliyoni 2 n'ibihumbi 770,552. Bazotora abashinga amateka 21. Abashinga amateka rero n'abakotasiyo bazoba barimwo bose hamwe rero n'abatwara barimo bazoba bangana 103 nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Amafaranga mvamakungu yahora agura igitoro n'imiti yagiye kuva mu nkwavu nk'uko vyatangajwe na Varisito Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yavuga ko mu gihe mwimbu w'inkwavu woba mwinshi bazoca batangura gushorera hanze maze amahera y'agaciro yahora akoreshwa mu kugura ibitoro n'imiti azoca aboneka. Varisito Ndayishimiye agasaba abarundi n'imiburiburi korora inkwavu 5 muri buri muryango. Rero akaba yabitangarije mu ntara ya Bubanza kuri wa mbere igenekezo rya 13 Rusama 2024 mu rugendo yakoze mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaragendeye aborozi babiri, umwe asanzwe yorora inkwavu undi ingurube. Akaba rero yasanze abo borozi bageze ku ntambwe ishimishije mbere aca atera akamo abanyagihugu kurabira ko karorero keza kuri abo borozi.
Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagize ati nashaka ko umuryango wose n'imiburiburi uba ufise inkwavu zitanu bivuga ngo mwese mumaze kuba mworora nta n'umwe azosubira kuja gusuma urukwavu kuko uzoba rufise muhira hama uce ushora duce duhingura hama duce dushora hanze ya mahera y'agaciro yo kugura ibitoro n'imiti acaboneka kuko tuzoba twashoye hanze. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaratanguje n'isekeza mu mwaka uheze wa 2023 korora inkwavu mu gihugu cose c'u Burundi, ariko bikaboneka ko uwo mugambi utizwe neza kuko abamaze kwitabira ku kamo ko korora izo nkwavu barahuye n'intambamyi zitari nke harimwo kubura abavuzi bavyigiye bashobora gukurikirana izo nkwavu. Inkwavu zitari nke rero zikaba zarapfuye zihitanwe n'indwara ku kubura abazikurikirana nk'uko aborozi batari bake bagiye babishikiriza. Hari n'iyindi nkuru rero ibabaje cane tugiye kubandaniriza ko hari wabonye ikibondo ciwe hashize umunsi umwe atashe aca aricwa n'urupfu rubabajwe rwa Brice Irakoze. Umuryango wa Brice Irakoze rero wazinukanye agahinda katagira izina mu gatondo ko kw'itariki ya 16 kwezi kwa gatanu 2024. Ikiziga ca Brice Irakoze cari mu muserege yitwa Avenue Gashurushuru muri quartier Cara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ikiziga rero caboneka ko yishwe acumiswe imbugita nyinshi. Imodoka yiwe RAV Force 337D ari iruhande y'ikiziga, biraboneka ko nijoro hari abantu bamuhagaritse bamukura mu modoka baca baramwica basigara bamutaye umugende w'amazi. Brice Irakoze yari atahanye umunezero kuko yari avuye ku bitaro aho umukenyezi wiwe yari hejeje kwibaruka. Kw'ifoto aho ateruye ikibondo ciwe abonekesha umunezero n'amahoro nk'umugabo ateruye ikibondo ciwe ubwa mbere nyene yarazi ko akibonye ubwa mbere kandi ribaye irya nyuma. Ntiyarazi ko atazobona uko uwo mwana azokura, ntiyarazi ko atagisubira kubona uwo mukenyezi yari ahejeje kumugira umuvyeyi. Barwankabiyago rero bari bateze biteguriye kumwaka ubuzima. Ibintu rero ngo bizohera ryari niko benshi bibaza. Ubwicanyi rero bwasubiriye kwimonogoza buriko buva kuki n'amabarabara menshi Bujumbura yuzuye imbonerakure n'abapolisi bakizura, ariko ntibibuza ko abarundi baguma bicwa kandi bakanyuruzwa kenshi ntihabe n'inkurikizi n'imwe. Brice Irakoze rero yavuka muri komine Rango mu ntara ya Kayanza, asize umukenyezi n'abana babiri. Muze bavuga nk'umunyamahoro yakuriye mu muhari w'abaskuta, aho niho hose yari umuntu ayimesha abandi. Tukaba duhojeje umuryango wese Brice Irakoze, Imana ibakomeze muri bino bihe bitoroshe. Duhereze ku mpinduka rero zakozwe n'umukuru w'igihugu nyuma y'ishirahamwe Onatel bigaragariye ko rigeze aho umwanzi ashaka kubera, mbere rikaba ryarahomvye mu mwaka wa 2023 nk'uko byatangajwe na Audace Niyonzima jewe ikiga ca leta. Leta y'u Burundi rero yarahinduye abatwara Onatel. Umuyobozi mukuru wa Onatel ni Sixten Niyuhire yahora ari umuyobozi mukuru mw'ibanki y'urwaruka budget igitega. Abandi rero bagenwe n'uwujejwe ubutunzi ni DAF, uwujejwe ubuhinga directeur technique hamwe n'uwujejwe ubudandaji directeur commercial. Ivyo rero bibaye nyuma yaho no mw'ishirahamwe ODECA bagenye umuyobozi mushasha kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tubakengurukire cane ko mubanye natwe muri iki gitondo muri aya makuru twari twabateguriye. Masabe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Turaza kubana turi kuwa gatandatu kw'itariki ya 18 Rusamba 2024. Imana ibahezagire.